Nashimwe turamukanye kandi bene data twipfurizanye umugisha w'Imana. Yesu wahezagire. Turashimiye Imana cyane kuba hano kubw'ubuntu bw'Imana. Yesu ahabwa icubahiro. Tuva hariya i Makamba mu bubwiriza ngororamo bwo mu gipolisi, abakozi b'Imana dukorana n'ishengero, hanyuma kandi no mu muryango iwanje baradutumye kubatasha. Nimwakira intasho zabo. Tugiye rero gusangira amajambo y'Imana. Kandi inkovu zazama ambo araza hazikiriho bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 28 ku murongo wa 18. Ndaja kuca dusoma kandi mu cete candikwa ab'Ikolosayi n'icete candikiwe Abanyefeso. Tuzaguhereza mu butumwa bwiza bwa Yohana cyo tuyavuganira hamwe muri aka kanya dufise. Dusome 28 hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ku murongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Amen. Tuje ngaha mu cete candikiwe ab'Ikolosayi mwigirwa imbere igice ca 2 murongo wa 13. Icete candikiwe ab'Ikolosayi igice ca 2 ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa ku mibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro vyacu vyose, ihanaguye n'ikete ritwagiriza ririmwo amabwirizwa ryaduhama, irikura hagati yacu nayo, iribamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibatetereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Amen. Aha mu Banyefeso musubire inyuma gato igice ca 6 ku murongo w'10 tugeze ku w'12 tuca duhereza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Abanyefeso igice ca 6 umurongo w'10. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambara ibirwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru
n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'imwemu mbi zano mw'ijuru. Amen. Nsozere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 33 hari amajambo avuga gutya: ivyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mw'isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Nagomba muri kano gatondo nongere nibutse ishengero ngo Yesu yaranesheje. Vuze mwiki? Yesu yaranesheje. Haleluya. Turi mu minsi mikuru itwibutsa ingene Yesu yapfuye akazuka. Nagomba mumurikirane, hari amajambo mfise ngomba kubasangiza, kandi muri jewe aya majambo numva afise ububasha, ariko ijambo rikuru ngomba kugumya mu bwenge: Yesu yaranesheje. Haleluya. Yesu yaragize. Umenga nimukumva neza. Yagize ne. Yesu yaranesheje. Amen. Hano dusomye n'amajambo Yesu yavuze yaramaze iminsi apfuye. Hanyuma rero murazi ko yamaze mumva iminsi 3. Hanyuma rero arazuka. Abigishwa ba Yesu bari bagize ubwoba, barinyegeza, barahunga. Babagore batsinduka kumva, muravyibuka, nibo batanguye kumenya ko Yesu yazutse, baca baratwara iyo nkuru. Hanyuma rero Yesu ahadusomye ayaragiye i Galilaya, agiye kwiyereka abigishwa biwe. Bibiliya yatubwiye rero ngo aca arabegera. Muri kano gatondo ndakwifurije Yesu akwegere. Arabegera. Ushobora kuba uri mu bibazo uhaye uracamwo, ndakwifurije Yesu akwegere mwene data. Imana iguhezagire. Aca ababwira ubu butumwa ati: jewe inyuma y'iyi minsi ngizemwo, inyuma yo gupfa no kuzuka kwanje, nahawe ububasha bwose. Haleluya. Mw'ijuru no mw'isi Yesu yaranesheje. Haleluya. Yesu yahawe ububasha mw'ijuru no mw'isi. Hajya twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana, yavuze ngo ibi ndabibabwiye kugira ngo mureme, mu ntambara mugwana mureme. Hano mw'isi muri n'amarushwa, murahura n'intambara, murahura n'ibibazo, ariko muhumure, naranesheje isi. Bene data, Yesu yaranesheje isi. Fasha dushimire Yesu. Haleluya. Yesu yaranesheje isi. Fasha dushimire Yesu cyane. Yesu yaranesheje isi, afise ububasha bwose. Niba hari ibintu biri mw'isi byashobora guhaguruka bikatubanya, bikadutera ubwoba, Yesu yaranesheje isi. Isi ifise ibibazo byinshi, isi iri mu mpagarara, isi ntibona ico ingene bizogenda, ariko nagira mbwira bishengero, Yesu wacu yaranesheje isi. Haleluya. Yesu yaranesheje isi. Na isi ifise ibibazo, naho mwase ko yakora muri ino si, dufise Yesu yanesheje isi. Ntiyanesheje isi gusa, yahawe ububasha hano mw'ijuru, hano mw'isi, ariko yahawe n'ububasha mw'ijuru, ahantu mu kirere. Ijambo ry'Imana ryatubariyemo kuko abatunigana atarabi
tunigana n'abaganzi y'isi umwiza, tunigana impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru zitugwanya, zitubuza gusenga, zitugaba kw'ibitero, ariko n'ahantu ho mu kirere Yesu yarahanesheje. Yesu afise ububasha. Haleluya. Abizera yuko Yesu afise ububasha no hejuru muvuge muti amena. Yesu afise ububasha, nico gituma bari muri we iyo asenze amasengesho tuga abadayimoni bakikuma kubera dusenze mu izina rya Yesu. Iri zina ni ryo wanesheje. Yesu yaranesheje. Nagira ngo ndababwire ngene vyagenze. Twasomye ajya mu Bikolosayi. Haleluya. Yesu yaranesheje. Yesu yaranesheje. N'ivyabaye bikunesha Yesu yarabinesheje. Nico gituma uno munsi ndakwifurije gukizwa mu izina rya Yesu. Yesu yaranesheje. Nimba ari ibitero ugize iminsi urwana navyo, narinda gufitiye inkuru nziza. Yesu yaranesheje, yahawe ububasha bwose, si ngaha mw'isi gusa ariko no mw'ijuru. Nico gituma bamwizera tuzoduga mw'ijuru kubera Yesu yaranesheje. Hano twasomye rero, nagomba umuntu wese afise Bibiliya ndabafashe gutahura aya majambo mu Bikolosayi. Saba umuntu wese afise Bibiliya mwongere musubize amaso yanyu murabe ngene ijambo ry'Imana ryadusobanuriye iyi ntsinzi Yesu yaduhaye. Ijambo ryatubariye ngo hamwe mwari mugipfuye, hamwe mwari mukiri mu vyaha, hamwe mwari mugowe, hamwe twari kera, Yesu mu gupfa no kuzuka kwiwe ngo yatugize bazima. Haleluya. Ngo yatugize bazima. Nagira se mwari mutande twazanageze hano nagwanda bereke ngo Yesu yadukoreye. Yesu nashimwe. Yatugize bazima. Hamara ngo hari ugwete, ubwo gwete gwaraturega kubera ivyagezwe vyari vyatunaniye gushitsa. Ubwo gwete gwaratwagiriza imbere y'Imana. Ubwo gwete gwatuma Satani atugira ku bubasha. Gwari ku muntu, gwari ku mwana w'umuntu, gwaramwagiriza. Umwana w'umuntu yasa n'ufise ideni, umwana w'umuntu yasa n'uwo gutsindwa n'urubanza. Hanyuma rero Yesu amaze kubambwa, amaraso yiwe ngo yaciye ahanagura ico cete caturega, aragihanagura Yesu. Haleluya. Aragihanagura Yesu. Dushimire Yesu. Haleluya. Aragihanagura Yesu. Mu Baroma rero hariho umuco, wari umuco mwiza. Iyo umuntu afise ideni akaririha, baca bagenda bagafata ico cete cari kw'ideni bakarifuta, bakaca bagenda mu kibanza abantu bose bashobora gusoma, bakaca bakimanikaho kugira ngo bimenyekane ngo Tade yararishe ideni. Vya bintu byose vyariko vyari vyanditse ko vyafuswe, bakaca babona ngo nta deni agifise. Sindahenze ivyo Yesu yakoze. Ahejeje rero guhanagura ico cete akakibamba ku musaraba, yaciye afata abakuru n'abafise ububasha, arizo za mpwemu mbi zari zaragiriye nabi abantu. Satani akigaragaza Yesu, yari yamubwiye ngo niwafuka mukansenga ngo ibi byose ndabiguha, ngo kuko nanje nabihawe. Yesu yaciye agenda afata abakuru n'abanyabubasha bo mw'isi y'umwiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
ngo aca abafata mpiri. Abafashe mpiri aca arabashorera ngo aca abateterereza hibonekeza, atangaza intsinzi. Ubu mw'isi y'umwiza hose, mw'isi y'abadayimoni, birazwi ko Yesu yanesheje. Abadayimoni batuvuze izina rya Yesu, iryo zina bararizi, kuko Yesu yarabatetereje ahibonekeza. Yaranesheje Yesu, yaranesheje Yesu. Ndabifurije kunesha namwe mu izina rya Yesu. Ndabifurije kunesha namwe mu izina rya Yesu. Naho mw'isi turi mu ntambara, naho mw'isi turiko turagwana n'ibintu bikomeye, nagira mbwira bishengero, nagira mbwira abakozi b'Imana twahamagawe, Yesu dukorera, Yesu twizeye. Haleluya! Yesu mwami wacu, Yesu mwami yaduhamagaye, Yesu mwapfa akazuka. Yaranesheje, yaranesheje Yesu. Turafise uburenganzira, nta rubanza ruzodutsinda. Mu Baroma 8:1 havuga ngo ariko none abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kubera Yesu yaranesheje. Icete caduhama, icete catwagiriza yaragihanaguye, arakibamba, aragikuraho, kugira ngo uzokwizera uwo musaraba wese, uzokwizera ko Yesu yapfuye akazuka, abe atarubanza rumutsinda. Bene data, mpaye ndasozera amajambo, nagira ndababwira akantu sinzi ko ari mwese mukumva. Hari ikintu kibabaje cane, ndabona ariko baranyumviriza. Hari ikintu kibabaje cane, nico nagira nsozere. Ikintu kibabaje cane kinababaza Yesu, nuko Satani n'abadayimoni biwe barazi ko batsinzwe, barazi yuko Yesu yanesheje, barazi yuko atabubasha bagifise. Mugabo twebwe abantu bitirirwa Yesu, nitwe tutaramenya neza yuko Yesu yanesheje, nitwe tutaramenya ko Satani atabubasha kidufise, nitwe tutaramenya yuko abakozi ba Satani bashizwe munsi y'ibirenge vyacu, nitwe tutaramenya ko Yesu afise ububasha bwose hano kw'isi no mw'ijuru. Ndabifurije mu izina rya Yesu iyi ntsinzi babemwo mwese. Ndakwifurije iyi ntsinzi kubeko mu izina rya Yesu. Ndakwifurije inyungu z'iyi ntsinzi zibizi wawe, zibizo mu rugo rwawe, zibizo mu muryango wawe, zibizo mu bikorwa vyawe. Iyi ntsinzi ya Yesu yarayitahukanye, ubu niyi shengero abamwizera bose dufise intsinzi. Nico gituma yatubariye ngo naho mw'isi muri n'amarushwa nimuhumure, naranesheje. Ndabifurije Pasika nziza, ndabifurije kunesha mu izina rya Yesu. Ndabifurije ubuzima bunesha, ubuzima bugwana bukanesha, kuko umwami wacu Yesu yaranesheje, yaranesheje, yahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nawe iyo ntsinzi ni iwawe, ni iwanje. Ndabifurije kunesha mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Dushimire Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko wanesheje, turagushimiye ububasha bwawe, turagushimiye ku musaraba Yesu ko wanesheje, turagushimiye intsinzi yawe Yesu. Haleluya! Turagushimiye burya bubasha wavanye kuzimu ukanesha abadayimoni, ukanesha Satani, ukanesha n'imwemu mizi uburyo bwose. Turagushima ko wahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Komeza kubana natwe Yesu. Umuntu wese mwami yongera ishuri kugene wanesheje, kugira ngo bimugire kw'inkomezi zo kurwana urugamba no kurwana n'ivyaha.
tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.